Nyaricubahiro Evariste NDAYISHIMIYE umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi akaba ari n'umukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika ahejeje kwakira Ambassadeur Mohamood we nawe akaba arongoye urwego nshingwabikorwa rw'ishirahamwe ry'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Uwo mushitsi rero ari mu rugendo ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo ejo zo kwitabire inama itegekanijwe, inama izohuza abakuru b'ibihugu n'amareta eka mbere n'abasanzwe bafasha mu iterambere, inama yahariwe kwigira hamwe ibijanye n'ikiza ca Ebola. Uwo mushitsi rero yabonewe n'akayo kuganira na Nyaricubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nk'uko asanzwe ari we ayoboye ishirahamwe ry'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Baganiriye ku bibazo bihanze Afrika, byaba bibazo bijanye n'iterambere, ibibazo bijanye n'amahoro n'umutekano, baganiye kandi n'ibibazo bijanye n'amagara y'abantu.